gutanga ikori n'amatagisi n'umuco mwiza. Kubera yuko hari hagize iminsi turonka amakuru yuko ngaha kuri uyu mupaka ibintu bitagenda neza, abahashitse badatunganirizwa mu mwanya wihuta kugira ngo ibidandazwa babijane kubicisha amafaranga. Hanyuma tuvyumvise uko ikorana nuko twumvise kumenga hariho nabidoga ko hari ibiturire vyoba bitangwa kugira ngo batunganirizwe. Bavuze tuhishikire turabe ko vy'ukuri ubwa mbere bwo ivyo vy'imiduga myinshi vyoba ari vyo, hanyuma tunumvirize yuko ivyo vy'ibiturire navyo nyene vyoba ari vyo. Ariko ngira ngo murazi nk'ivy'ibiturire biragoye kuvyumvira mw'ibarabara, nta woca avuga yuko vyoba ari vyo cyangwa atari vyo, amatohoza kumbure azobitwereka. Mugabo kubijanye nuko hari amakamyo menshi ataratunganirizwa nivyibonekeza, namwebwe murabona yuko hari imiduga myinshi irindiriye yuko itunganirizwa. Nivyo abakozi bo muri Obere batubwiye yuko ababazaniye imiduga bazimangana bakabura iyo bagiye, abajejwe kubafasha kugira ngo badeklare nabo nyene bakababura. Mugabo ivyadutangaje nuko abo bantu bose bonyikira rimwe, ugasanga imiduga ishikijana iri ngaha yabuze ingene itunganirizwa. Ari umwe ari ibiri ivyo birashobora gushika, muga imiduga nk'iyi yose vyogorana gusigura. Ari naco gituma twavuze tuti kugira ngo ibintu bisubire mu buryo, twasavye yuko ekipe y'abakozi bose ba Obere bariko barakorera ngaha mu gisata ca douane, na cane cane abakurikirana gusuzuma impapuro z'ibidandazwa yuko bohindurwa bakajanwa handi, aha bakazana abashasha tukaraba yuko batora inyishu z'iki kibazo mu maguru mashi. N'abandi twasavye yuko bahindurwa naba badeklara kubera yuko nabo nyene tubona ko batariko barafashanya neza n'abakozi ba Obere, naho mu byo twumva ahubwo twumva kumenga barashize hamwe. Ngaha twabonye umwe wenyene ngaha, ntitwibaza ko ibi bikorwa byose byokorwa n'umudeklara umwe. Twasavye rero yuko ama agence yose anduwana afise abakozi ngaha abahindura cyo kimwe n'aba bakozi ba Obere bari muri verification, twasavye ko bahindurwa bose hamwe bitarenza itariki 15. Oya sukubakura mu kubahindura bajane gukora handi bakora ivyo bashoboye. Aha ko tubona yuko menga biragorana cyane gose, turabe ko abandi boza gukora. Gutanga ikori n'amatagisi n'umuco mwiza.